Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'amahirwe. Mwami Yesu abaho amahirwe uyu munsi wa none. Haleluya. Mubone ikiganza cyiza cy'Umwami ku buzima bwanyu. Izuba ry'ubugororotsi ribarasire. Maraki yaravuze ngo izuba ry'ubugororotsi rizoturasira ngo rifite gukiza mu mababa yaryo. Haleluya. Izuba ry'ubugororotsi rirasira imiryango yanyu, rirasira abana banyu, rirasira ubuzima bwanyu. Uyu munsi wa none mfite ijambo riri ku mutima rivuga ngo ikimazi gihimbara Imana. Bene data, kera baratanga ibimazi. Hari ikimazi gikomeye cyane Kristo yakoze, yaje atubera ikimazi. Arapfa ku bwacu. Mugabo kandi hari ikindi kimazi gihimbara umutima w'Imana, umwana w'umuntu agomba gutanga. Ni kimazi dusome mu ijambo ry'Umwami. Bumve ngene kino jambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Abaheburayo. Igice cya 13 umurongo wa 16. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagire, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Haleluya. Bavandimwe, ineza yawe urazi ko kugira neza ari gutanga ikimazi, ari ikimazi uri kurakora. Kandi uyu mwanditsi aravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibimazi bimeze bityo, haleluya, ari byo bihimbara Imana. Ibimazi bimeze bityo, haleluya, ikimazi gutanga, gufasha, haleluya, kwitwararika abandi ni ikimazi gihimbara Imana. Icya kabiri cyiza cyane, iyo uri kurakora kino kimazi, bavandimwe, hari umunsi kikuvugira. Kino kimazi gihimbara Imana, hariho umunsi umwe giseruka, haleluya, imbere y'Imana, ineza yawe ikibukwa, cya kimazi watanze. Umva ndabagendera inama nziza. Mureke tubeho twiyumvirira abandi. Ntitubeho ibyacu gusa twebwe gusa, oya, ariko tubeho twiyumvira abandi kugira neza. Mwene data, ndakwifurije kugira ineza. Ineza ntabwo izibora. Ibikorwa by'ubuntu bwawe, icyo ni ikimazi utanga. Hari umunsi umwe kizoseruka imbere y'Imana. Hari umunsi umwe utazi uriho cyangwa utakihari. Hari umunsi abana bawe iyo neza bazoyibuka. Hari umunsi umwe icyo kimazi watanze batariho, batahari, bataranavuka. Umunsi umwe wewe abana bawe bazokwimbura, icyo kimazi kizobavugira imbere y'Umwami. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo kugira neza no kugira ubuntu, ibikorwa by'ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Ibimazi bimeze bityo nivyo bihimbara Imana. Dusome mu cyete Paulo yandikiye Abagalatiya, igice cya 6 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Haravuga ngo timuzimire Imana nticokogwa, kuko icyo umuntu abiba cyose ari cyo azokwimbura. Imbuto uri kurabiba none, haleluya, imbuto uri kurabiba mu butayo kandukanaka. Bene data, hari igihe ubiba imbuto ukavuga ngo naho uyu muntu namuhaye ntacyo azongarukira. Hari igihe ubiba mu butayo, ariko witego ku munsi umwe uzokwimbura, kuko icyo umuntu abiba, ikimazi utanga cy'ineza n'ubuntu uzocimbura. Haleluya. Icyo umuntu abiba, ndakwifurije kubiba mukundwa, ndakwifurije kugira uyu mutima wiyumvirira abandi. Umurongo 8 ukavuga ngo ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura kubora mu mubiri, ariko ubiba mu buryo bw'impema azokwimbura muri mpemu ubugingo budashira. Twame dukora ibyiza ntiducogore, twame dukora ibyiza ntiducogore gukora icyiza, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambigwa. Hari umunsi umwe tuzokwimbura. Hari umunsi umwe icyo kimazi ujye mwanditsi w'Abaheburayo yavuze uzocimbura. Hari umunsi umwe, haleluya, abana bawe bazocimbura. Oh, haleluya. Twame dukora ibyiza. Reka kwiyumvira wowe gusa n'abawe gusa, imvirira abandi. Twame dukora ibyiza ntiducogore, kuko igihe nicyashika tuzokwimbura nitutarambigwa. Nuko rero iyo turonse uburyo tugirire neza bose. Iyo turonse uburyo, muvandimwe, uronse uburyo girira neza bose. Tanga icyo kimazi cy'ineza n'ibikorwa by'ubuntu, tugirire neza bose, cyane cyane ab'inzu y'abizera. Paulo reka abwira Abagalatiya, nimuronka uburyo mugirire neza bose, mufashe neza bose, mufashe abantu benshi mubafashe, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Mukundwa uri kurankurikirana,
mwebwe mukunda igihano cy'ijambo ry'umunsi, mureke twiguye umutima wo gutanga kino kimazi. Iki kimazi cy'ineza n'ubuntu, ikimazi gihimbara Imana, ikimazi gihimbara umutima w'Imana, ni ukugira ineza. Haleluya. Ntiducogore gukora ineza, ntiducogore gukora ineza. Hari umunsi umwe ineza yawe izovuga imbere y'umwami, hari umunsi umwe ineza yawe izovuga imbere y'abana bawe, hari umunsi umwe ineza ubiba. Haleluya. Hari iyo wabivuze kera utakikibuka ko wayibibize, hari umunsi umwe uzogaragara imbere y'Imana. Umwanditsi w'imigani yaranditse ijambo ryiza, aravuga ngo igice cya 11:44, umwe atanga isabagire akashuriza kunguka, uwundi yikumira ko ibyo yarakwiriye gutanga bikamukwegera ubukene. Bene data, ubutunzi bwa mbere ni neza mu bantu. Undi akavuga ngo nta kintu utanga, uyu akarushiriza gukena, ariko utanga akarushiriza kunguka. Umurongo ukurikira ukavuga ngo umutima urekura uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomerwa. Reka nkwifurize kuko hamana ikivome cyo kuvomera abandi, hari umunsi umwe nawe uzovomerwa. Bene data, ntabwo yavuze ngo uvomera abandi ibo ndazovomerwa. Oya, umutima urekura, umutima utanga, umutima ufite ineza uzototahara. Uyu mutima w'ineza uzototahara, kandi uvomera abandi nawe azovomerwa. Uvomera abandi nawe azovomerwa. Haleluya. Bene data, ndashimira Imana ku bantu Imana ikoresha kugira ngo kino kiganiro kigushikire wewe. Abo bantu Imana ibahezagire, bagira icyo bakora kugira ngo kino kiganiro kigushikire wewe, kuko hari uburyo bukorwa kugira ngo kiganiro kigushikire. Abo bantu umwami Imana abavomere, kuko benshi bagira umugisha bwa kino kiganiro. Uvomera abandi nawe azavomerwa. Reka bahakaruriro kamwe, igitabo cy'abami ba mbere igice cya 2 umurongo w'indwi. Dawidi ijambo yavuze abwira umuhungu we Salomo agiye gufa, aravuga ngo ariko bene Baruzirayi umugereyadi uzobagirira neza, ubashire mu barira ku meza yawe, kuko nabo bangiriye neza igihe nari narahunze mukuru wawe Absalomu. Bene Baruzirayi, Dawudi ariko arandika testama, ariko agiye kuraga, ariko araraga, ariko arabwira Salomo, aramubwira ngo bene umugabo witwa Baruzirayi, wowe ntawuzi Salomo, ariko yarangiriye neza, abana biwe bazabarira ku meza yawe, kuko nabo bangiriye neza. Bene data, ikimazi cy'ineza ukora hari umunsi kizoseruka imbere y'abana bawe. Aba bana ba Baruzirayi nta makuru bari bafite, ariko bagiye kubona Salomo bazana ngo papa yaranyandikiye yuko mugomba kurira ku meza yanje, kuko papa wanyu yagiriye neza data. Umvirize, uyu murongo uratomoye neza. Bene data, ikimazi uri kuratanga none, hari umunsi abana bawe bazokimbura. Umunsi wowe utazi, hari umunsi abana bawe bazokwimbura iyo neza yawe. Haleluya. Oh, glory. Imana abwa icubahiro. Ariko bene Baruzirayi umugereyadi uzobagirire neza, ubashire mu barire ku meza yawe, kuko nabo bangiriye neza igihe nari narahunze mukuru wawe Absalomu. Ubibuke ubagirire neza. Reka mbaheze akarorero kamwe k'umuntu ikimazi yatanga yarashobojwe cyamukoreye igitangaza. Ibyakozwe n'intumwa igice cy'Icyenda umurongo wa 36, harimo umugore witwa Tabita Dorcas wakoze neza arafa. Amaze gupfa, abo yagiriye neza banga kumuhamba, banga kumujana ngubashe kumuhamba, batuma ku mukozi w'Imana Petero yarari, baramubwira ngo ngwino uyu muntu tumuhamba, ndora ibyo yadukoreye nibi ineza yawe. Hari umunsi umwe izogaragara imbere y'Imana. 36. Kandi Yobu hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Dorika. Uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi, ndakwifurije gukora ibikorwa byiza byinshi, n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo minsi aragwara arapfa, bamaze kuwagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru, baramuhagira bamushyira mu nzu yo hejuru, baramuhamba kubera ineza. Haleluya. Kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari bamutuma ko abantu babiri baramwinginga bati ntutebe kudushikira. Petero arikora arajana nabo, ashitseyo bamujana muri ya nzu yo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira, berekana
amafundo n'imitamana Dorika yafunditse akiri muri bo. Berekana ibikorwa, baravuga ngo ndore ibimazi yadukorera. Ikimazi yatanga cyari iki? Ico yarashoboye Dorika nukudusonera amahuzu, yasonera abafakazi akabagirira neza, yagira ibikorwa byiza byinshi. Amen. Petero arabatarumura bose, arafukama, arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita vyuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka, aricara, amufata ukuboko, aramuhagarika. Haleluya. Maze ahamagara abera n'abafakazi abamuha ari muzima. Haleluya. Yesu Kristo we. Bavandimwe, ibikorwa vyawe by'ubuntu, ineza yawe, ikimazi. Umwanditsi w'Ibraya yavuze ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukavyibagirwe. Haleluya. Kuko ibimazi bimeze bityo bizo bihimbara Imana. Ibi nibyo Dorika yakoraga. Arapfa, baramwoza bamushyira mu nzu yo hejuru, barabamunda titumuhamba. Ibikorwa byiwe biravuga. Ndakwifurije gukora ineza. Haleluya. No kugira ubuntu ukavyibagirwe. Hari umunsi umwe bizavuga imbere yawe cyangwa imbere y'abana. Hari umunsi umwe uzovyibutsa Imana, uvuge ngo Mana we wibuke. Dusengane nawe. Turagukunda Yesu, turagushimiye. Ndasengeye umwene data uri kuranumviza no jambo ry'uyu munsi. Haleluya. Kugira neza no kugira ubuntu biranga ubuzima bwe, birange mu bimuranga, arangwe no kugira neza no kugira ubuntu. Kugira neza no kugira ubuntu biba ku buzima bwiwe. Umuheza umugisha mwami, umuhe kwitangira abandi, kuvomera abandi, umuhe uyu mutima wo kuvomera abandi. Yavuze Salomo ngo nawe yazovomerwa. Tabita, bino bikorwa byiwe byaravuze umunsi umwe. Ndamusengeye, wibuka ibikorwa bye, wibuka ibyo yakoze mwami, wibuka ibyo yakoze, wibuka ineza ye, umuhe umugisha Mana. Urakoze, ishobora kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire kandi abahe umugisha, mwitwararike kugira neza no kugira ubuntu.